Reka mbakengurukire inshuti banywanyi bacu mukomeje kumviriza ibiganiro n'amakuru byacu muhereye hirya no hino ku migabane y'amakungu yakorewe abahereye mu karere k'ibiyaga binini kandi namwe muhereye mu gihugu cyacu cyiza c'Uburundi mu makomine agiye atandukanye turi ku igenekerezo rya 30 ndamukiza na 24 tukaba tugarukanye amakuru atosaba yatojwe n'abamenyeshamakuru bacu baherereye hirya no hino cyane nkamwe yaje gufitenda sabone kutarabikora amanuka munsi video racumwe ijambo sabone ufitende ko urahita ubana akazojyanye nyine ufitende ko amatuje turabana amakuru tukugezaho kuri imbonesha kure imwe rudende mugabo bagezaho amakuru yizewe gatanu kuri gatanu ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu seruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni amakuru akomeye cyane mugabo adushikiye ahejeje kudushikira kuri uyu mugoroba canke muri iri joro. Ni amakuru aturutse mu seruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni amakuru akomeye cyane mugabo kandi ababaje mugabo yababaje burumwe yababaje abarundi mugabo yababaje abanyarwanda ndetse anababaza amahanga muri rusange. Murabizi ko mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hari imigwano ikomeye cyane mugabo ihanganishije impande evyiri zikomeye cyane harimo uruhande rwa M23 ndetse n'uruhande rwa leta ruyobowe na Antoine Felix Tshisekedi arirwo FARDC. Ni urugamba rwari rumaze igihe gikomeye cyane kinini kandi harimo uguhangana gukomeye cyane kuri izi mande zombi. Gusa ni inkuru iteye agahinda, inkuru y'akababaro ku ruhande rwa M23 dore ko uri umuyobozi wavyo mu vya gisirikare ndetse akaba n'umuyobozi w'uyu mutwe mu rwego rwa politike. Lawrence Kanyuka akaba yarashwe bikomeye cyane, akaba yapfuye urupfu rubi cyane mugabo akaba yitavye Imana. Nibyo ngira ngo tugarukeho ndetse tunarebe bimwe mu bigwi vy'uyu mugabo. Gusa ni inkuru ibabaje ari nayo mpamvu tugiye kubigarukaho mu buryo bw'idonido. Munyemereye cyane mugabo kanda sabone ndetse nawe utarakanda sabone tunakwibutse kuba wayifyonda kugira ngo tuje turabana amakuru tukugezaho hano ngaha kuri Burundi News Empire TV. kandi wowe wayikoze turagukengurukiye cyane mugabo nshuti munywanyi wacu tuja tubana mu makuru tukugezaho kuri imbonesha kure imwe rudende ibagezaho amakuru utasanga ahandi. Munyemerere rero duhere kuri iyi nkuru ikomeye cyane mugabo iriko iratrendinga muri iri joro rikomeye cyane dore ko biri kuvuga ko Lawrence Kanyuka yarashwe bikomeye cyane ndetse bikarangira yitavye Imana ngaha mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abakurikiranira hafi iyi ntambara ndetse n'abakurikiranira hafi politike y'igihugu ca Kongo bavuga yuko bitari byoroshe cyane muri iyi migwano ikomeye cyane dore ko umuhari wa M23 wose ubu ngubu wubitse imitwe ndetse bari kunamira mugenzi wabo ukomeye cyane umuyobozi wabo Lawrence Kanyuka. Bakaba bari kuvuga yuko yazize urw'abagabo kandi ngo yaba yazize yuko ari guharanira uburenganzira bw'abakongomani muri rusange. Bikuvugwa yuko rero uyu nguyu yaba yishwe bikomeye cyane. Gusa uruhande rwa M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa nta kintu burabutangazaho. Ni inkuru ziri kugenda zicacikana ijya nino. Gusa twagerageje kwegeranya amakuru ari kuvugwa mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamwe bagashimangira ko abene gihugu ba Kinshasa nabo mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo uko bagiye babigaragariza Burundi News TV n'abamenyesha makuru bacu baherereye hari Igoma bavuze yuko uyu mugabo ashobora no kuba yaritavye Imana kera cyane ndetse akaba yaranarashwe bikagirwa ibanga rikomeye cyane. Gusa hari abatari kuvugwaho rumwe n'urupfu rw'uyu mugabo, bari kuvuga ko ari ububeshi mugabo rero ni amakuru akomeye cyane. Gusa birababaje mugabo biteye n'agahinda niba ari impamo koko. Biri kuvugwa yuko uyu nguyu ngo yaba yarashwe bikomeye cyane. Gusa nubwo M23 ntacyo irabitangazaho ivy'urupfu rw'uyu muyobozi wabo wari ukomeye cyane mu kuyobora urugamba ndetse no mu rwego rwa politike. Bakavuga yuko yarashwe bikomeye cyane ngo mu rugamba rwabereye Rwindi ndetse na Kibaya. Bikavugwa yuko rero kwa ruguhangana gukomeye cyane
kwahuje ingabo za M23 ndetse n'igisirikare ca leta FARDC. Murabizi ko igisirikare ca leta FARDC gifatanya n'imitwe myinshi kandi yitwaje intwaro harimo Mai Mai, Nyatura, FDLR ndetse n'indi mitwe nka Wazalendo ndetse n'ibihugu bigiye bitandukanye byose byaje gutanga support mu vya gisirikare kuri mu kurwanya uyu mutwe wa M23 harimo n'igihugu c'u Burundi. Gusa ubutegetsi bw'u Burundi bwihanganishije bikomeye cyane uyu mutwe ndetse banavuga yuko ngo babajwe mugabo n'ivyo rupfu niba koko ngarimamo. Gusa bamwe mu basinguzi mpuzamahanga vya politike ndetse n'abakurikiranira hafi iyi migwano baravuga ko igihugu c'u Burundi ndetse na General Major Evaristo Ndayishimiye ari ukujijisha bikomeye cyane, akavuga yuko ari umwanzi ukomeye cyane w'uyu mutwe wa M23. Nivyagutangaza bikomeye cyane mugabo na Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo atanze ihumure kuri uyu mutwe wa M23. Abanyepolitike niko bakora mugabo bikomeye cyane, kumbi ni ukuvyina ku muvyimba ahangaha kuri uyu mutwe wa M23. Uyu mutwe wa M23 murabizi ko waravuzwe ku isi bikomeye cyane mugabo ndetse na hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no ku migabane y'amakungu ya kure, haba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bushinwa ndetse no mu Burusiya mugabo, dore ko abaperezida bagaragaje ubushake bwo kuba bakwinjira muri iki kibazo cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gusa byahise biba ibibazo bikomeye cyane mugabo, dore ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivugwa ko zishobora kuba ziri hano muri iki kibazo bucece kandi buhoro nta gusakuza, ndetse bikanavugwa yuko Ubufaransa nabwo mugabo buri hano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nta makuru dukomeje kugenda tubona ndetse dukomeje kugenda tunaronka mugabo ngaha kuri Burundi News TV bivugwa yuko iki gisirikare ca Kongo cyari gifise abaterankunga bagiye bakomakomeye n'ibigwanisho bigiye bikomakomeye ngaha mugabo, ariko ivyo byose mugabo nta kintu vyakoze ndetse nta n'impinduka vyazanye mu buryo bwo kwiyemeza kwirukana uyu muhari wa M23. Tugereranyije umukuru w'igihugu cha Kongo Antoine Felix Tshisekedi uburyo yari yasezeranyije abaturage, yari yavuze yuko mu mezi 3 gusa amaze gutogwa muri manda ye ya kabiri y'ubutegetsi bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, yari yavuze ko azirukana uyu mutwe wa M23 vuba na bwangu ndetse n'igihe gikomeye cyane uyu mutwe waguma mu mashamba, dore ko ngo uzajya mu Rwanda, dore ko bashimangira amakuru akomeye cyane yuko ngo aba ari abanyarwanda ngo baje gusahura ubutunzi kamere bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Si rimwe si kabiri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishimangira ndetse inashinja igihugu cy'u Rwanda yuko gifasha umuhari wa M23, ndetse bikanavugwa yuko ngo u Rwanda rutangayo support ikomeye cyane mu bya gisirikare ndetse n'ibigwanisho ngari navyo bikomeza gufasha uyu mutwe wa M23. Gusa igihugu cy'u Rwanda cyabihakanye kivuye inyuma mugabo kinavuga yuko naho gihuriye n'ibibazo by'igihugu ca Kongo, igihugu cy'ababanyi cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda gikomeza guhakana ibi kivuye inyuma, ndetse kikanavuga yuko Kongo ifite kwicana n'abaturage bayo ndetse ikaba yakemura ibibazo bikomeye cyane igihugu kiri gucamo binyuze mu muyobozi wayo mukuru w'igihugu Antoine Felix Tshisekedi. Uyu nguyu amahanga akomeza kugenda anasaba Antoine Felix Tshisekedi yuko yagirana ibiganiro n'umutwe wa M23, ariko uyu mugabo yavuze yuko atazigera n'umunsi warimwe yicara ku meza amwe na M23, dore ko yashimangiye ko ari umutwe w'iterabwoba ndetse waje gusahura n'igihugu ciwe, ndetse anavuga yuko atazigerana yicara n'uyu mutwe wa M23. Amahanga yonyine mugabo u Rwanda ndetse n'Ubufaransa byashimangiye amakuru akomeye cyane, bavuga yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bufise kwicana n'uyu muhari wa M23 bakagirana ibiganiro ndetse bakaba
ngo bashyira hamwe mu kubaka igihugu cy'abakongomani muri rusange. Ubutegetsi bw'u Burundi bwo bwagaragaje uruhande ruriho rukomeye cyane, uruhande rwa Kinshasa, ndetse bagaragaza ubufatanye bukomeye cyane mu bya gisirikare. Gusa ku makuru akomeye cyane mugabo ari kugenda atrendinga ngaha ku binyamakuru bigiye bitandukanye, nuko ahangaha biri no kuvugwa ko ingabo z'u Burundi, abasirikari b'i Burundi bamerewe nabi hano mu gisagara ca Goma, ndetse bikanavugwa yuko umuseruko bwa Kongo bimeze nabi ku basirikare b'u Burundi bari kubambwa bahagaze n'umuhari wa M23. Urupfu rw'uyu mugabo rwaje mu guhangana gukomeye cyane, dore ko biri kuvugwa ko abo bari kumwe mugabo uyu yarabari imbere, ndetse yari ingwanyi ikomeye cyane, dore ko operasiyo ze zakoraga akantu gakomeye cyane. Benshi rero bakaba bakomeje kwibaza bikomeye cyane, se uyu mutwe biragenda bite? Uyu mutwe wa 23 biragenda bite? Barasubira inyuma, barakomeza kugwana, biragenda bite? Benshi bakunze kuvuga yuko hari amahanga ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeza kugenda buharabika uyu mutwe wa M23, ndetse banahimba ibinyoma bikomeye cyane. Gusa amakuru yavuze yuko birabe ivyuye nibibe amaraso, bivanye nuko uyu mugabo yari ingirakamaro bikomeye cyane hano, nk'uko abakongomani bakomeje kugenda ababigaragaza. Bavuze yuko kuba ngo M23 yatakaza Lawrence Kanyuka ari ikintu gikomeye cyane. Gusa ku yandi makuru twagiye turonka nuko uyu mugabo n'ubundi amaze iminsi agwaye mugabo, ndetse n'ubwo ngo yari yitabiriye iyi migwano yabereye Rwindi ndetse na Kibaya, ariko yaramaze iminsi agwaye mu nda, ngo agwara mu nda mugabo. N'ayo makuru yatanzwe binyujije kuri Majoro Wiringoma ku rubuga rwa X. Ku makuru yagiye atangaza avuga ko Lawrence Kanyuka atameze neza ndetse anagwaye. Byatangaje benshi, ndetse abenshi ntibajya bitega ndetse n'umunsi wa rimwe kumva amakuru aturuka muri M23 yaba avuga ku bategetsi b'uyu mutwe bagwaye. Ariko ivyo ngivyo yabitangaje igihe yageranaga ikiganiro gikomeye cyane n'itangaza amakuru hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa nyuma z'uko aya makuru ari gutrendinga nko kuri radio Okapi ya Kongo, ndetse n'izindi radio zigiye zitandukanye, iyi ni radio y'abacancuru y'abazungu ikurikiranira hafi iyi migwano. Gusa nyuma yo gutangazwa kuko nguko ngo Lawrence Kanyuka yaba yapfuye, ni amakuru akomeye cyane. Gusa umuhari wa M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa nta kintu buratangaza kuri uru rupfu. Gusa ni propaganda n'ubundi biri kuvuga ko iri gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa kugira ngo ibe yavuga ibingibi, ndetse no ku maradiyo agiye atandukanye. Gusa ikitari kibazwaho ndetse n'amakuru atari yashyirwa ku murongo, bivugwa yuko dutegereje ubutumwa bwa M23 bwa Lawrence bwa Majoro Wiringoma ndetse na Bertrand Bisimwa, yuko bashimangira ivy'uru rupfu, ndetse bamwe bagakomeza no kuvuga yuko ngo ari ibihuha mugabo. Rwabaye rero urungabangabo, ndetse no kuba abantu biri kubashira mu rujijo rukomeye cyane, bari kwibaza bati ese nivyo? Gusa ku bakunzi ba M23 batangiye kurira amarira akomeye cyane, ndetse n'amakomenti menshi bavuga yuko bitobaho ndetse bitanashoboka kuba Lawrence Kanyuka yaba yava muri uyu mubiri, ndetse bamwe batangiye kugaragaza emotion zabo bavuga yuko byaba bibabaje cyane mugabo. Bavuze yuko ariko atari bwo ngo bwa mbere ngo ubutegetsi bwa Kinshasa bushaka kuba bwasevya uyu mutwe wa M23, dore ko ngo bakomeza kugenda baharabika uyu mutwe bikomeye cyane. Rero bamwe bakagenda bashimangira amakuru akomeye
bakomeye cyane bavuga yuko ubwo ari ubusuma ndetse ari n'ububandi bw'ubutegetsi bwa Kinshasa, dore ko bavuga ko Antoine Felix Tshisekedi akomeza kugenda yibanda mu busuma ndetse no kuba yagirira nabi abaturage. Gusa ngo byaba ari ibyishimo kuri Antoine Felix Tshisekedi, kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye, kubera ko ngo bari mu mugambi umwe wo kwirukana vya burundu umutwe wa M23. Abasenguzi mpuzamahanga vya politike bagaragaje ko umutwe wa M23 ukomeye cyane mugabo ufite n'ibigwanisho bigiye bikomeye kandi bigezweho. Bagarutse kuri tekinoloji y'uyu mutwe wa M23, bavuga yuko ukomeye ndetse uzi na tekinoloji irengeje igisirikare ca Congo FARDC. Gusa bavuze yuko iyi migwano itazamara igihe kinini, ibivanye yuko ngo ubutegetsi bwa Kinshasa ngo buzageraho bugatsindwa ngo bukemera ibiganiro. Gusa iyi ngingo abasenguzi mpuzamahanga n'abakurikiranira hafi y'imigwano ntago bahuza kuri ayo makuru. Bavuga yuko iyi migwano izamara igihe kinini mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ngo nubwo Antoine Felix Tshisekedi yavaho ndetse ngo n'umutwe wa M23 ukaba wava mu buseruko bwa bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Bavuze yuko ikibazo ari muzi ndetse banavuze yuko ikibazo cy'umutekano muke ubarizwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ari ikibazo cyahereye ku bakoroni. Rero bagashimangira amakuru akomeye cyane bavuga yuko ibingibi vyakwigwaho bikomeye cyane kandi kugira umutekano uze mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bikomeye cyane. Bakomeza kugenda bagaragaza uruhare rw'amahanga, bavuga yuko amahanga, ibihugu byo hirya ku migabane y'amakungu ya kure navyo bigira uruhare rukomeye cyane mu kuba mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo hakwiyongera uyu mutekano muke, kandi ari nabo batuma uyu mutekano muke ukomeza kwiyongera uko bwije nuko bukeye. Ndetse imiryango mpuzamahanga ndetse na Human Rights Watch bakomeza kugaragaza ko miliyoni zirenga 9 zimajije kuva mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, ngo bivanye nuko ngo ahangaha biri kuvugwa ko abangaba bose bavanywe mu vyabo n'intambara, ndetse bikanavugwa yuko bakomeje guhunga ku bwinshi, haba hirya y'igihugu cy'u Burundi, hirya y'igihugu ca Congo, hirya y'ibihugu bya East Africa. Ariko bagaragaza yuko abangaba bakomeza no guhungira mu bihugu bibanye, dore ko ngo uwifise yigira mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa. Gusa aba rubanda rugufi, abaturage bari hasi cyane mugabo bakomeza guhura n'ibizazane bikomeye cyane n'ubuzima buri mu bihugu bibanye n'igihugu ca Congo, bivanye nuko ubuhunzi mugabo mwese murabuzi burajyana mugabo atabifungurwa, atamazi meza ndetse n'ibindi byifashishwa abagore n'abana. Kandi izi raporo za Human Rights Watch bakomeza kugenda bagaragaza amakuru akomeye cyane bavuga yuko ngo bikomeje kuba byaba ingorabahizi, kubera ko abagore n'abana bakomeje gufatwa ku ngufu hitwaje yuko igihugu ca Congo kiri mu rugamba rukomeye cyane no guhangana n'umuhari wa M23. N'ayo makuru yaragezweho. Ciao ciao.